Ndabaramukije cane bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cuno munsi, amahoro y'Imana, kugubwa neza no kuroranirwa nivyo ndabipfurije mu vyanye no mu banyu. Mbahaye ikaze muri kino kiganiro igitondo gishasha cuno munsi. Mfise amajambo ngomba ko dusangira abonekana mu gitabo c'itanguriro, igitabo c'itanguriro gice ca 11 duca dusoma duhereye ku murongo wa 6. Mbere ntabwo dusoma umurongo umwe wonyene. Ego indazi y'amajambo ivuga ngo Imana iyoberanya indimi z'abantu. Umurongo wa 6 uvuga ngo Uhoraho aravuga ati raba nihanga rimwe kandi bose basangiye ururimi rumwe, none iki nico batanguye gukora, erega nta kizobananira noneho kuco bazogabira gukora cose. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunze bakino kiganira, aya majambo dusomye tuyabonye mu gitabo c'itanguriro, kandi igitabo c'itanguriro kirimo ibintu byinshi ntorinda kubanza kuza ko, ariko mugabo hanini niho tubona amamuko y'ibintu, niho tubona ingene umuntu yabayeho, itanguriro ryo kubaho kw'abantu, niho tubona ingene ibintu vyabayeho, niho tubona ingene mariage ya mbere yabaye cyangwa se urugo couple ya mbere yabayeho, niho tubona ibintu byinshi ingene abantu ba mbere batanguye gusenga Imana, kwambaza Imana, niho tubona ibintu byinshi ingene vyagiye bitangwa, ingene vyagiye bibaho. Imana yacu nidutabare. Ni naho tubona mbere n'amamuko yicaye ingene abantu ba mbere bakoze icaha, ingene icaha ca mbere cabaye mw'isi. Ibyo sivyo binzanye, kuko ya minota yacu burya si myinshi, nta makuru ya kahise n'ingene vya Bibiliya bidondagurwa twojamwo. Ariko rero ijambo ngomba no kuvuga ni ijambo rijanye n'ubumwe, kuba hariho ubumwe hagati y'abantu n'abandi, ingene ubumwe ari ikintu gikomeye cyane, ari igihome kitamenwa. Ubumwe ntibutsindwa. Mu gifaransa naho hariho akantu bavuga ngo l'union fait la force. Bagomba kwerekana yuko kugiranira ubumwe gutuma umuntu akomera, gutuma abagize ubumwe bakomera, gutuma abagize ubumwe, abunze ubumwe, abafitaniye ubumwe bagera kure. Ni hahandi twavuga ngo ubugirigiri bugira babiri, canke mbere bakavuga ngo ikiziriko novuga ngo c'imigozi ibiri kirakomera. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, burya rero kino kintu ni ikintu gihambaye cyane, kandi iyaba losokre yacu iri banga rya kino kintu abantu twaritahura hanyuma tukarikorerako, mu by'ukuri nta hantu kure habaho abantu tutoshika. Imana yacu nidutabare. Burya rero bavuga ngo umuntu n'uwundi bagomba kwerekana yuko nta muntu yikwije, nta muntu ayishoboye wenyene. Umuntu agirwa n'uwundi, wewe uramfasha kino nanje nkagufasha kino, wewe unsumbya iki nanje nkagusumbya ikindi, wewe uzi bimwe nanje nkabanza ibindi, turakompletana, turuzuzanya, dufise ico tumariraniye, dufise ico dushobora gufashanya. Imana yacu nidutabare. Muri bino bihe ubuzima burazimvye, ubuzima buragoye, nta mitahe, n'abize amashure nta buzi, usanga nyine ibintu vyarapararanganye, ibintu bimeze nabi ntiworaba. Burya nubwo ibihe bimeze nabi, nubwo ibihe bigoye, iyaba abantu bari bafise ubumwe, iyaba abantu basenyera ku mugozi umwe, burya ubukene buhari n'ubushomeri buhari, ibyago, ibibazo n'ingorane bihari, burya ntibiba bihari ku rugero rungana gutya, kubera ivyinshi ni abantu babikreya, ni abantu babishiraho, ni abantu babizana, ni abantu babiteza. Mbere ugasanga kenshi ni mu ntumbero zo guhombya aba, kugira ngo nabo ntihagire iterambere bagira. Ugasanga bo bashaka yuko ari bo baguma bateye imbere gusa, ugasanga aba bantu ni babankuwunguka. Imana yacu nidutabare. Rero ngaha tubonye amajambo Imana yavuze ngo raba ni ihanga rimwe. Kino gihe murumva ko ntabanje kubijamwo, ni gihe abantu bo hambere ngo bavuga ururimi rumwe, bari bafise imico imwe, culture imwe, basenyera ku mugozi umwe. Hanyuma rero nico gihe hariko haraduka ibintu by'ubuhinga butandukanye, abacura, abagirane, abubaka ibintu nyene nk'ivyo. Hanyuma rero bavuga bati rero twubake, hanyuma twubake umunara, tuduge
tuwushikane kw'ijuru. Hanyuma Imana iravye isanga aba bantu kubera yuko ngo bavuga ururimi rumwe, kubera yuko bunze ubumwe, kubera yuko bafitaniye ubumwe, kubera yuko basenyera ku mugozi umwe, Imana iravuga ngo aba bantu ikintu cose bazogambirira gukora bazogishikako, bazogikora. Kubera iki? Si kubera yuko bafise ingufu zisumba ngira ngo iz'ibikoko n'iz'amamashini z'iki, ariko ikintu gihambaye Imana yabona kizotuma bano bantu ibyo bazogomba gushikako vyose bizokunda, ni kubera aba bantu basenyera ku mugozi umwe, bari bafitaniye ubumwe, bari umwe. Aba bantu bose bari umuntu umwe, basenyera ku mugozi umwe. Rero Imana iravuga ngo aba bantu nta kintu na kimwe bazokwituma batazoshikako. Kubw'iyo mpamvu rero reka ndabayoberanye indimi, hanyuma bareke kuvuga ururimi rumwe. Niba batavuga ururimi rumwe rero urumva nyine bizoparangana. Umwe uvuga ngo zana ibuye, uwundi nawe ati zana umusenyi. Usanga uwo ico umwe atumye uwundi uca usanga nawe sico azanye. Burya rero hamaze kuba ibintu ngo vyo kuyoberanya indimi, bica biranga ko bumvikana, kubera umwe avuga ati wewe nagutumye iki, nakubwiye ngo zana iki, nakubwiye ngo duza iki, duza giribi, duza umucanga, duza isima, vanga ibi, ibintu nyene nk'ivyo. Hanyuma undi nawe akaba yazanye kitari, kubera iki ntibacumvikana. Rero burya kimwe mu bintu vya mbere bitumye tudatera imbere, bitumye tudashika kure, bitumye tudashika kuvyo twipfuza byose gushikako, nuko tudasenyera ku mugozi umwe, nuko tutumvikana, nuko tutavuga rumwe, nuko tutari umuntu umwe, tutari unifye. Imana yacu ntidutabare. Kuba imiryango hirya no hino idashika ku bintu bikomeye, ugasanga uyu muryango ni imponyi, ugasanga n'abahari nabo bapfuye bayerera, nuvuga ngo nk'imbwa, nuko abandi bavuga ngo uzopfuyerera nk'imbwa. Ugasanga umuryango warasanzaye, uyu yari hariya, uriya yari hariya, ugasanga mbere umengo nta nico mupfana. Hageze igihe mbere muri kino gihe wumva ngo mbere ngo umuntu ngo murundi ngo arakurutira umuryango. Urumva hageze igihe abantu babona yuko umuntu w'umunyagahinga ashobora kukubera umuntu w'akamaro, akagira icyo akumariye gusumba umuryango wawe w'amaraso. Ni kubera iki? Ni uko abantu batakaje ubumwe, kandi iyo baba bafise ubumwe nta kintu na kimwe batoshikako, nta kintu na kimwe batoshobora. Imana yacu ntidutabare. Nk'ubu jewe ndafise ibyo ntarashikako byinshi cyane, bene twojana kure. No muri ibi bintu mbona ndiko ndakora niyumvamwo, mbona ko ari umuhamagaro, ari yekwa gukoreramwo Imana kugira nte, navyo bishobora no kuba n'ibintu birimo imigambi y'iterambere, bikaba byoteza umuntu imbere. Ariko mugabo ugasanga ndirimite kubera uburyo, kubera kubura ibi, kubura biriya, kubura ibi, kubura biriya. Nibuke ingene nabayeho ndabifise, numva nobwira ibintu abantu, nogira no ibikorane hirya no hino, ijambo ry'Imana, intahe n'ibindi. Ariko mugabo nkaba nta kamera mfise, ngakoresha agatelefone, mu nyuma ndaronka ka appareil photo nimere gato, nuko kumbure nta kazanye ngo ndabereke, nibaza kazogereye ko manzo bibereka ko mbure bimaze kugira ane kuduga, abereka ingene iyo nagiye ndakingene vyagiye biragenda. Rero bene data, hari ahantu noshika iyaba hariho guterana inkunga, iyaba hariho gufashanya, iyaba hariho gusenyera ku mugozi umwe. Ntibisigura ngo nkenye, kubera yuko imiryango yacu yose ari abakene ngira ngo ruhebwa ikaye. Kandi naho twoba dukenye, mugabo dushize hamwe dusenyera ku mugozi umwe, ibintu byose vyokunda. Imana yacu ntidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cacu cuno munsi, ni ukuvuga rero niyo mpamvu nyamukuru abantu benshi bafise indoto, bafise iyerekwa, bafise n'impano, bafise ingabire, bafise ubwenge, bafise ubumenyi, si bijuju, barakomeye, ariko mugabo ugasanga barabuze ico bimarira. Kubera iki? Nta bumwe buhari. Ata bumwe buhari, uragati kuma kakisenya, uri wenyene, ubayeho muri solitude, umengo muri ino si waje wenyene, nta bantu baje uhasanga, nta n'abahavuye bagukurikira. Usanga ibintu nyene bimeze nabi, usanga bibisha. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, iki kintu co kugira ubumwe, co gucudika n'abantu cyari gikwiye kubaho
mu bantu bagasenyera ku mugozi umwe. Kandi kugira ngo abantu bagire ubumwe ni uko baba bakundana, no kuba biyumva namwe, ni uko umwe wese aba yipfuza ko mugenzi we atera imbere. Nigeze guhabwa akarorero kamwe kimwe, sinibuka ko ngo hari mu ishuri bavuga ngo umunyafurika ngo atandukanye n'umuzungu. Umuzungu we ariko aragenda ngo nko mu ishamba nk'akarorero ririmo ibikoko byinshi biteye ubwoba, ngo agasanga hari umuzungu mugenzi we yakorokeye mu manga, ariko aragerageza kuduga ngo ave muri ya manga, ave muri rwa runogo cyacobo kumbure yakorokeyemo. ngo uyo muzungu ngo ntarengana mugenzi we atamuhaye ukuboko ngo amufate ukuboko amuduze amukure muri ico kinogo. ngo ariko shika ku munyafurika umwirabure wese ngo iyo aciye kuri mugenzi we yakorokeye mu kinogo ngo ntamuduza ngo ahubwo ngo pfuhere. ni ukuvuga ni ya esprit, ni kagatima kare ko kudafashanya, ko kudakura umuntu mu ngorane. Imana yacu nidutabare. muri ibyo bihugu byo hanze byamaze gutera imbere, umuntu bamubonye mw'impano bakaba batuye umuntu ndabona yuko yokina umupira baramusutina, babonye umuntu tuye umuntu ndabona yuko yoririmba akagera kure. umuntu wese muco ashoboye ashobora kuronka abamusponsoriza, ashobora kuronka abamufasha, bamufata mu mugongo, bamushigikira. hanyuma umuntu akaba umuntu akomeye cyane kubera ibintu byiwe, aronse uwumushigikira, uwumufata ukuboko, uwumufata mu mugongo kugira ngo amuteze imbere. rero ubumwe ni ikintu kidasanzwe. bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cacu cuno musi ngoma dusenga Imana. rero dusoze kino kiganiro twumvise yuko bano bantu Imana ubwayo yarabonye yuko kubera yuko bunze ubumwe, kuko bavuga rumwe, kuko basenyera ku mugozi umwe, Imana yarabonye yuko ibyo bazokwituma byose bazobishikako. ariko mugabo rero igituma Imana itabaretse ni uko ibyo bariko baragomba gushikako, kandi yabona ko bashobora kubishikako kubera Imana yabahumekeyemo impwemu. Imana ikiri mu muntu yamuhumekeyemo impwemu yayo, ni ukuvuga imuha ubwenge, imuha kumenya ikibi n'iciza. mbere urumva nyine yuko byari gushoboka yuko babagirane bakaye ibintu bihambaye, kubera yuko iyo esprit créatif bari bayifise. Imana yacu nidutabare. rero iyo creativity bari bafise n'ubwenge bari bafise, kandi bakabasenyera ku mugozi umwe, nta kintu na kimwe Imana yabona ngo bazokwituma batazohava bashika ku mugabo, kubera ko byari ibintu bizobatera kwigarariza, bizobatera kubona ko umengo baringaniye n'Imana. Imana iravuga ati reka bino bintu ndabiburizemwo, uyu mugambi ndawunigire mu menshi. Imana yacu nidutabara. nayo tugomba dusenga Imana. urabe neza, birashoboka yuko hariho abantu mutumvikana kubera yuko uri umuntu adashoboka, uri umuntu atabana n'abantu neza. umubano wawe, inyifato zawe n'ingeso zawe bikwiye kuba ibyemerera abantu kubana nabo, ariko ntubu umuntu mengo ni gikashi, ni bushara. narigeze kubabwira yuko ahantu nakuriye mu buhungiro hariho umuntu bari barevye baramutazira bushara kubera ukuntu yari ameze nabi, yatukana ngira ngo yasumvye radio mu kuvuga. iyo wumvise ngo atanga kugutuka byari ibindi. Imana yaje nidutabare. rero ugasanga wewe igituma ata muntu muhuza, igituma ata muntu mucudika ngo mugiranire ubumwe, ni kubera yuko wewe udashoboka. umuntu wese muhuye usanga bidakunda, kandi nawe nyine asanga bidakunda. rero ukwiye kwiraba imbere yo kuraba abandi, ukaraba yuko daboro wewe uri umuntu ashoboka. mbega urashobora kubana n'abandi amahoro? udashobora kubana n'abandi amahoro, ntimushobora kubumwe. mudashobora kubumwe, hariho ahantu utazoshika, kubera yuko bajya abantu bo gukompleta, bo kuzuza, bo gushigikira, bo gufata mu mugongo, bo gutera inkunga, bo guterera. Imana yacu nidutabara. muranumva mu bihe by'imanza za mariage bavuga ngo ntawe urwifasha urubanza, ngo ntawe umva urubanza nta muntu akwifasha, ibintu nyene nk'ivyo, berekana yuko bidakunda yuko wogirane wo kwifasha urubanza, bavuga ngo umuntu yifasha gusara ntiyifasha urubanza. Imana yacu nidutabare. kandi koko niko dusanga bidakunda yuko umuntu yo kwifasha urubanza. none rero nuko tugomba dusenga Imana. kuvuga menshi siko kuyamara. nizera ko mwumvise ibitari bike mu bijanye n'ibyo twari dutumbere kubabwira. dusenga Imana. mwami Yesu, tugushimiye cyane ku bwana majambo twumvise tubwiye yuko dukwiye kugiranira ubumwe n'abo tubana, tukaba abantu bashoboka, abantu bafite umubano mwiza, kugira ngo bikunde dushobore gushika kure, kandi nabo nyine bashike kure, twese dushike kure, umwe wese ashikane kure mugenzi we.
none rero umuntu yumvise kino kiganiro nawe asanze atameze neza mu mubano wiwe, ingene yabanye n'abantu ugasanga ni intagondwa, ni umuntu adashoboka, nimba ari umuntu yemeye kuvuga ngo Mana mbabarira, Mana ngwiza imbabazi, Mana jewe iyo bija hose ndi umuntu mubi ntibikunda, nta muntu ushoborana, akaba yemeye kwihana, umutima wiwe ni umwezi umutunganye, mushoboze kubana n'abandi, kuko ubumwe buzotuma ashika kure, kandi nawe nyene bizotuma abo bari kumwe bashika kure. Urakoze kuri Imana, ndizera neza ntakekeranya yuko ushaka yuko abumvise kino kiganiro igitondo gishasha cacu cuno munsi baba abantu bafise ubumwe buva ku Mana, mw'izina ryawe ryera Kristo Yesu tuvyizeye, amen.